welcome vlog. So guys, I hope you guys are doing okay. Me I doing fine. Point one, ndakeneye trip. My people muvuga ko munkunda, please buy me a trip, yeah? Tripod kubera ko ndaruha n'amaboko guma mfashe gutya kandi nshaka ndabaha ama vlog menshi rero help me out ndisabira Marie Darlene akazina kanje gashasha. Welcome to my YouTube channel. So you guys, I'm leaving home. I've just sent with friends. I'm to Rugombo. So I'll be showing you around. Come with me. I'm going to Rugombo. I'm going to have your shame. I'm going to have some. Yeah. Akabari kambere cyo kuri no channel yanje, make sure you do subscribe. Hama sharing. Kubera ko ibiko biraza vyovyo n'ibindi. Kame muno musinibutsa amaherena. It's on. You are even here. Why would I get rouge? Yeah, rouge. Yeah, rouge. I can't wait. I'm going. He top a visa. Twari dushitse kuri dogodogo. Iyi bayita dogodogo. Basha histoire ari derrière iyo lac. Sinzi ko ari vrai, ubuyizi si c'est vrai ou pas. Araza kutubwira kuko hari amamite menshi derrière ce lac ngo yavuye umuntu ariko arimba toilette. Wowe wihangana nakundi. Isi uko bimera. Ico yaviriye mu mazi rikira ngiye. Ninde yavuze kuyerera. Tumandaye na histoire yacu ngo umuntu ariko arimba toilette
hama ngo haca hatangura kududubiza amazi ngo icivamwo lac. Mugabo kera siko hari hameze, ubu barahagize neza vraiment. Ubu ndashobora kugenda, hariho n'ahantu bashobora kugira iminsi mikuru, ama mariage, hari bien aménagé, hari ivyo gufungura, hari akabari. Ubwa mbere ntihari hameze gutyo, ari lac gusa. Turagushimiye kudufata video ntagire na kimwe kijamwo. Video yanje yo gahandi ndiparatura wawe wishe. Wawe. The story behind ibyo mweje kubona nuko bamfashe video ndiko ndiyerekana nahoshwe. Tuva kuri Lac Dogodogo tugenda kuri ahantu hari hoteli nziza cane nkuko muza kuvyibonera. Hari n'ivyumba, hari naho bashobora gufungurira vyose, basha ivyumba vyaho hantu. Yo les chambres de cette place, the bedroom. Yo mavyumba, numva no bivuga mu ndimi zose. Guys, aho hantu hari ivyumba vyiza cane gose mwirabiri. I told you, come I show you ivyumba, you guys. These are ivyumba biri mu Cibitoki. Si Bujumbura? Ni mu Cibitoki. Follow me. This bed. Si matera zimwe zaheze mugira ubwoba. I'm like, nimuzoreke kuza, everything is. Hari na wifi, so ntuzogira ubwoba bwo kuvuga ngo ntubokubura amatara acitse. Hari group, so everything biri neza. Reka rero ndabereke neza ikicumba en detail kugira ngo niwaza ntuzozimire. I will put the number, ndashira ku nimero kugira ngo uje mu Cibitoki ushobora kugira reservation, ushaka kumenya ingene ushobora kuhamenya kugira uze, ntuzoreke guhamagara izi. Take a look on this. Abakobwa mukunda kwiraba mu biyo, hari kiyo gikwiye n'ivyikozo aho ushobora kubishira, you know, haratesa. Hari n'akajardin gatesa imbere y'ivyumba. Icumba cose gifise ahantu ushobora kwicara ugaterama. Mugabo osi ico nakunze kuri ico kibanza nuko hariho ahantu ushobora kwakirira abantu bawe baje udashaka ko baja mu cumba, ari aka meeting kihuta, ari abantu ushobora kwakira. Bonje no nagirira ama video. Ma people, je ndashaka ko nababesha kubera ari gihe nimba ntazi ibintu, but we have someone here ashobora kuduha ama renseignement akwiye. Umuntu yifuza kuza ngaha neza na neza bimusaba iki? Aha turi hehe? Hitwa gute? Aha turi, aha ni he? None aha ni he? Niko budget. Aha ni kuri hotel yitwa Green Garden yo mu Cibitoki. Hanyuma umuntu wari wese aremerewe kuhaza. Ivyumba biri abordable canke murazimba? Bijanye n'uburyo bw'abarundi bose. Okay, nimero nk'ubu umuntu hari abantu bava mu mahanga akaza kuruhuka. Nimero umuntu ashobora gutora ko kugira ashobora kugira reservation. Nimero ni menshi. Tuzoyashira ko ngaho munsi bazoyabona. Kandi ndababwiye ibintu nk'ubu banyemera bibaze ngo nabeshe. Mugabo mumvise kandi je ndazene n'abantu bakomeye, ndazene urabibona? Murabibona nk'abantu bakomeye. C'est à combien de minutes ya Dogodogo? Minota ingahe? 5 moins de 10 minutes. Donc urashobora kuvuga ati jewe ngiye kugikirira Dogodogo. Ukirirwa kuri Dogodogo ukajyama kuri Green Garden Resort. Ugashobora mu gatondo ukaja Dogodogo, Green Garden Resort. So Dogodogo ku batayizi nayiberetse muri video, c'est la place touristique yo mu Cibitoki ya mbere. Hama ikintu kibara kuronka kwakiramo abashitsi, naberetse icumba mukanya ndabereka aho ushobora gukura ibinyobwa n'ibifungurwa, kandi ibinyobwa byose mwipfuza birahari. You people mwamuja ruguru ngo nabuze iki. Amatwa nsumira ngo n'inzoga ngo zibura handi ngaha ntizigera zibu. Ako naga petite salle kandi aho abantu baca kurabira ama match bashano kuri hasa neza, ntimubabanire ahantu hasa neza. Hariko haraba match rero gira sinkamira abantu naciye nikawusha bafise amapayote. Hariho na parking ashobora kuja imiduga ishika ku 10. Basha nukuri ahantu ni heza. Green Park Resort bafise na service nziza. So if you go mu Cibitoki ca Rugombo, make sure urahaciye kubera ko uvuye kuri Dogodogo si kure, so ashobora kwiyaka retraite ngaho. Kandi baranakogereza n'umuduga bafatana neza pe ntasho muzomburana vyose. Je nzoza ndabereka ahantu hatesa. Twaciye tubandanya urugendo rwacu dusubira Buja BJ mugana kuna kumwe wumva hitwa mu Cibitoki ntuciye mu Gasenyi kurya imicopo inyama
viande 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 narababwiye vlog yanje muzoburamo inyama aha ayayayayaya sinzi ingene bizoba vyagenze eza twaciye duca mu Gasenyi aho twariye inyama n'ukuri twaraziriye basha inyama zarariwe kari akajone ka bien n'abagenzi ba bien so where do you think I should go next ubu ngira ndabaha ama vlog ya voyage gusa wiyumvira yuko hanyuma noja hehe bishire muri commentaire. Thank you for watching. Make sure you subscribe, you like and you share. Ushire n'aka notification kugira ngo ntuzurabura ivya Dana TV.